umuco ku biharuro bimaze iminsi novuga kuva ejo byatanguye kuja habona bavuga ku bijanye n'itohoza rijanye n'amagara afatiye ku nyifato kami ka muntu, ivyiyumviro be n'imibereho y'umuntu yakozwe n'ikigo ca Istebu mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mu gifaransa tuvuga ngo ni enquête sur la santé mentale au Burundi. Mu kuza kuvuga bino uvuga gutanga umuco ukuntu ivyo biharuro bitegerezwa gufatwa, nisunga ingingo zitatu. Ingingo zibiri zijanye no gushira habona ibiharuro zivuye mu ngingo 10 zigenga makungu mu bijanye no gushira ahabona gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatirwako canke ndangashusho y'igihugu canke igisata iki na kiriya. Ingingo ya mbere nigira gatatu nivuga yuko abajejwe gushira habona gutororokanya no gushira habona ibiharuro bategerezwa kwerekana ubuhinga n'uburyo bakoresheje mu gutororokanya ivyo biharuro. Ingingo igira kane ivuga yuko abajejwe gutororokanya ibiharuro bategerezwa igihe ivyo biharuro bikoreshejwe kutariko gutanga umuco. Ni muri iyo ntumbero rero ndi ngaha kugira ngo ntanga umuco ku biharuro vyagiye habona bivuye mu vyo ikigo Istebu catorokanije. Bivuga yuko ibice birenga ibitigiri birenga 47 kwijana by'abarundi boba bafise ibimenyetso vy'ingwara zo mu mutwe. Muri iri tohoza twakora ibice vyinshi. Hariho ibice vyerekana uko umuntu abayeho, ibice vyerekana kahise k'umuntu mu mibereho yiwe, ibice vyerekana ivyoba vyaratumye yihebura canke atihebura, canke bigatuma afata ingingi canke iriya yari gufata iyisanzwe imeze neza. Sinja rero kuri vyinshi, nza kuja ku gice cerekeye ukubaho neza utekanye mu mutima, ata kintu kibi umuntu yinona, haba ku magara yiwe canke mu kibano ciwe, arico mu gifaransa twita bien-être psychologique. Mu kugira ngo ivyo bipimo tuvyerekane, twabaza ibibazo 12. Nukuvuga yuko rero ivyo bibazo 12 nivyo vyatuma dushobora kumenya ati umuntu yishuye bino bibazo ku canke kuriya, yego canke oya, twoca tubona yuko uko kubaho kwiwe umutima wiwe utekanye kumeze gute. Niho rero noca mvuga nti kubijanye rero nico gisata, kuko arico giteye amakenga, kubera ibiharuro bashize habona bavuga yuko ibitigiri birenga 47 kwijana by'abarundi bafise ibimenyetso vy'ingwara zo mu mutwe. Novuga yuko nakongira ngo kukuvuga ngo bafise ibimenyetso vy'ingwara byo mu mutwe, ari kandi navyo bijanye no kubaho mu bijanye no gutekana, haba ku mutima, mu magara no mu kibano c'umuntu. Muri rusangi rero ku muntu yishuye ku bivyo bibazo 12, dusanga turavye kuba abishuye kuva ku bibazo 4 n'ibirenga
kuri ivyo bipimo bikoreshwa ibitigiri 47.5 kw'ijana y'abo bantu twakoze ko amatohoza badakwijije ivyankenerwa mu kubaho neza batekanye, haba mu mitima, haba muri kami kabo, haba no mu mibano yabo. Novuga yuko bumva yuko batanonokewe neza, haba mu mutima wabo. Uravye mu ndwi zibiri zaba ziheze iryo tohoza riheze, kuko nababwiye ibibazo twarabaza ati wewe muri no ndwi zibiri woba warashikiwe byarashitse ukihebura, woba harashitse igihe ukumva yuko utakiyizeye wewe nyene, n'ibindi. Rero bamenyesha amakuru, ni muri iyo ntumbero shikirije bino biharuro kugira ngo ntange umuco.